But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You don't wanna addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting me, confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. turagira amahirwe ndibuka tudutsinze umugwi wa volontaire kuri college mu penalty mu penalty umugwi w'Green Noir waronka amahirwe yo gukina deuxième division turonka n'amahirwe turaduga kandi wari umwaka wa mbere umwaka wa kabiri rero muri première division amahirwe ntiyatubereye kubera umugwi wacu ukoroka muga Jesse nakorokanye n'umugwi wa Green Noir kubera naciye nza mu mugwi wa Vitaro nzabanye n'abakinnyi bakinana n'abatambuye n'abahaye kugira umugwi wa Vitaro sinahakevye kubera naciye ngera muri AFF muri akademi y'abaganga muri Cape Town Faruku Abraham bakade ndamara imyaka ibiri niho nagaruka mu Burundi garutse mu Burundi nira umugwi nashikiyemo ari Jaridike ndatwara igikombe cy'umukuru w'igihugu na Sipe Cup muri Jaridike nabwo nahatevye kubera umutoza yanoza muri Jaridike Olivier ngiye kuyacagera muri Flambeau de l'Est yagagena twaye bakinyi benshi kijya gihe Flambeau yari ifite uburyo bwinshi yari igomba kwiyubaka cyatugena muri Flambeau de l'Est ndakina imyaka ibiri turatwara igikombe twatwaye ibikombe bibiri kimwe barakitwima bavuze yuko habaye ibintu by'amanyanga mvuye muri Flambeau candagaruka kandi muri Vitaro ndahatwara ibikombe byinshi mvuye muri Vitaro niho natangura gusohoka kugenda gukina hanze ndatangura mu 2017 nshira 2018 canja mu mugwi wa Villa Sport Club mu Buganda ndahamara saison mvuyeho ncangena muri Kakamega Homeboys yo muri Kenya ndahamara saison zibiri mvuye muri Kenya niho naciye ngenda gukina muri Zambia mu mugwi wa Lusaka Dynamos ndahamara saison zibiri mvuye muri Lusaka Dynamos cangenda gukina muri Police Nationale yo muri Djibouti muri Djibouti naho ndamara saison imwe mvuye muri Djibouti nacengena muri Turkey mu kigo hariho nk'ikigo kijejwe gusohora abakinyi b'Abanyafrika naho amahirwe atabaye menshi hari ibintu by'ingorane byabaye candagaruka mvuye muri Turkey rero niho naciye nshikira muri Tanzania mu mugwi wa Geita Gold mvuye muri Geita Gold nahagize isezo zibiri mvuye muri Geita Gold nagize isezo imwe n'inusu mvuye muri Etincelle naho nja ubunye muri Bugesera mu Rwanda. Ibintu byabaye byiza ni byinshi sinabidondagura ngo ndabiheze mugabo ikintu ca mbere nibuka
ni ugutwara igikombe ndi mu mugwi wa ruguru wa Flambeau d'Est, kubera ni tukira abana twahora tumva ngo ari umugwi wo mu Menga wo mu Kirundo wigeze gutwara igikombe cyo mu Burundi, twavyumva nka histoire. Muga rero nanje kuba nari muri effectif yatwaye igikombe muri generation y'ubu, narimwo muri equipe ya mbere ya ruguru yatwaye igikombe cha Primus League, ni ibintu by'amateka bigoye kwibagira. Ntama nkibuka kandi no muri Vitaro yuko twatwaye back to back ibikombe byose byakinirwa hano, nivyo n'ibintu bitakwiye kwibagira. Hama sino kwibagira Aigle Noir naciye mu bihe byiza, yarambereye inzira yo kunshikana ku ndoto zanje. Novuga yuko ari ibintu byinshi muga muri bike novuga n'ivyo. Aigle Noir n'umugwi wanje nkunda cyane uri ku mutima, kubera n'umugwi w'umuvyeyi wanje yadufashije gushikaho tugezeho no munsi. Ntaco buza yuko ndinze ngaruka ukina ngaha no kinira Aigle Noir. Mugabo ivyejo bizimana, mugabo je ku mutima nawe ndabifise yuko umunsi umwe no garuka nkagira thanks back to the community, nkakinira umugwi cabura umwe canke ibiri hano mu Burundi imbere yuko nsoze. Icambere novuga kwanza n'ikibazo ciza. Icambere kwanza novuga poste y'ubugardien ntabwo yoroshe, kandi aho ugenda kenshi uhasanga ufite competition nyinshi. Hariho ama club nagenda mugasanga sinkina, nanje nabandondera gukina, nkaba ngiye sinokwemera nanje ndumuntu nkunda competition, sinokwemera yuko ngenda saison yose nicaye. Bikaca bintuma yuko nasaba yuko duheza amasezerano kugira ngende muri club, ugasanga ugiye muri club yindi ntabwo babishura, ubayeho nk'amezi 3 angahe, nanje ndumufite famille. Urumva ni ibigezo byinshi, nanje mba navyifuza kuba muri club imwe nka saison 4-5 naho bitarambera amahigwe. Mugani baze yuko kariyeri tarahera yuko nanje umunsi umwe nzoro nka club ntebamo. Jeni buka ikora up ya mbere na ronse, ikora up ya mbere na ronse muri equipe nationale. Nari mvuye muri Afrika y'Epfo, hari match ya cinquantenaire umenga, nari ngira umupeti sana ya cinquantenaire. Abagardien bandi bariho bari batama ba Jeff ba Omar Wage nibo bagardien nasanze muri national. Iyo match rero kubera yari yabaye baca bafata guhamagara abakinyi bakina hano, nanje nari mazi iminsi nigenza neza cyane muri championnat. Hariho umuzungu yitwa Rotfi umwarabu wo muri Egypt, niwe yaciye ampamagara. Rero selection ya mbere yariyo, mugabo iyo match yari sinzi ko abantu bayibuka ya cinquantenaire iheze haci yaba Sekafa acarangira selection, kandi ncandaza muri Sekafa ya mbere yabaye mu Buganda mu 2013 menga, nimba ntibeshe na 3 na 2. Iyo Sekafa rero niyo call up ya mbere official na ronse muri equipe nationale. Souvenir nayo muri equipe nationale, souvenir buryo bari nyinshi, kubera hari ibintu umuntu ashika ko mu buzima atarazi ko azobishikako. Ko muri equipe nationale sino kibagira igihe nakuramo ama penalty 2 muri Sudan. Abariyo histoire ya mbere Burundi buronse amahirwe yo gukina shane mu mateka y'umupira w'amaguru mu Burundi. Urumva ivyo bintu nashobora kwibagira, kandi nabishimira Imana kugeza no munsi nta mbaraga Jeff zari kubikora bijya bintu, mugabo ni ubushake bw'Imana yari yarateguye gusa ko bizo babiciye muri jeyo. Kandi muri equipe nationale sino reka kwibagirana yuko twakarifye Uburundi mu mateka yayo ya mbere muri Coupe d'Afrique. Urumva ni ibintu bibiri bigoye kwibagirana, atari kuri jewe gusa ahubwo no mu mitima y'abarundi bose. Nibaza yuko muri bikuru novuga ari icambere. Kwanza ndafita club ya Bugesera, naho ntari muri club ubonye kubera imvo izi zitandukanye, mugabo ndafita club, ndafita amasezerano na club, naho tutarumvikana gusesa amasezerano, mugabo ndafita club. Je ndi umuntu akunda kwanza famille,
ndakunda famille yanje. Ikindi nkora ni nk'umupapa nyene wa famille no kwitaho famille nkapambana nyene kugira famille ibeho neza, ibindi nibaze ko ari private. Hypothetical Foundation irahari, n'ubu irahari. Nuko nyene ibikorwa duheruka kubikora kera. Mugabo novuga yuko impamvu ari kubera je mbangaha gake. Iyo nje ngaha harahusanga amazi nk'amezi 2 aho mba natevye cyane canka 3 nkaca ngenda. Rero mugabo harahusanga nje ngaha mfite ibintu byinshi byo gukora bikaca bingora kubera kenshi iyo nje muri fondation twaragira nk'igikorwa tukagenda nko kuraba abana, kugenda mu bitaro, kugirane. Mugabo rero iyo nje ugasanga nta mwanya munini maze ngaha, usanga je nca ngenda kubaraba ugasanga ngiye kuraba je nyene, ntaba ngomba kubigira official. Mugabo fondation irahari kandi no gusaba Imana kugira fondation ibandanye ikora, kubera urabona no ibihe turimo mu Burundi ni ibihe dusaba yuko twofashanya nkuko batwigisha, yuko twofashanya tukasukumana tukaraba yuko twotera imbere tugateza imbere n'igihugu cyacu. Kwanza icyambere novuga Uburundi bwaraheze kuronka abana bazi umupira. Mugaje nibaza yuko champion ya kijya gihe twe tukiringa yari champion yari komeye cyane, kubera uravye n'akarorero Vitaro yaratwese kafa muri kijya gihe, naho ntari bwaze muri Vitaro jewe, muga hari muri kijya bihe nyene. Ama club yo ngaha uravye ma Lydia Ridike yaratsinda ama club ya 20 club muri Congo, ugasanga tugize ama resultat meza cyane ngaha. Ndibuka ndi muri Vitaro twarakuyemo equipe zo muri Kenya, equipe zo muri Lesotho, Botswana. Urumva ubunye je nibaza yuko generation irikira kintu umupira wa hano iri novuga yuko bari impatient kubera uravye uburyo buri hano buragoye gutuma yuko umukinyi afise indoto bumufasha kubaho mu buzima canke nawe gufasha umuryango wiwe. Nico gituma usanga naba petit 2-3 baje bakina umupira mwiza bagomba kugera ku rwego, ntabwo bateba hano ngo bahakine n'imyaka 3 canke 4. Apfa kushininga sezo imwe akaca agenda kuronderera handi arabe yuko nawe hari ico yo kwifashisha, kubera uburorero ni bwinshi bumaze kuronka bw'abakinyi bateye imbere hano. So nibaza yuko je nosaba amashira hamwe cyane yuko yoshira uburyo muri football agafasha ama club kugira turabe yuko kakanovera wa mupira mwiza cyane abantu bakunda. Uribuka kuri stade Vitaro Interestare ugasanga ni match ya hatari yuko vyosubira kugaruka, muga rero nta bandi bazobikora atari twebwe nyene abarundi tuvyikoreye. Abantu bavuga yuko nivo yanje yoba yaragabanutse, nibaze yuko babibesha, ngira ni kubera baheruka kumbona kera. Jewe ahubwo ndabibona uko ngenda imyaka iraduga, niko nivo yanje igenda iraduga. Nk'umugardie uko ubu ufite imyaka myinshi niko ugenda urogera experience. So nibaza yuko babivuga ni kubera baciye imyaka myinshi nivyo batambona, kubera urabona maze nk'imyaka 2 ntari no muri equipe nationale. Je nibaza yuko abakunzi banje naho ndaca mwibarabara nkabona gwa rukundo, nibaza yuko boba patient. Artira arahari, je nibaze ko naremewe kuba umuzamu, mbandanya gukora no ngaho urabona yuko musanze ku kibuga nje gukora imyitozo kandi ntari muri equipe. Nibaza yuko gusa nababwira yuko bobandanya basabira ku Mana ibiri imbere ni vyiza.